Kuba ubonye iyi video hari impamvu, si impanuka canke si ibintu bihuriranye. Sinzi ivyo uriko uracamwo muri iyi misi, ariko hari impamvu ubonye iyi video. Reka ntangure mvuga ngo Imana ishimwe kandi yubahwe. Uyu munsi rero ngiye kuvuga kuri imwe mu mirongo ishobora kugufasha mu gihe uriko uraca mu bihe bitoroshe, mu gihe uriko uraca hahandi uba wumva umenga Imana yakwibagiye, hahandi ubona ibintu vyose umenga ntibiriko biragenda neza. Ariko uyu munsi ngiye kuguha zimwe muri verse zogufasha mu gihe uriko uraca mw'ibi bihe bimeze nk'aho ari ibihe vy'imiyaga myinshi n'imvura idaca. Sinzi impamvu nkoze iyi video, ariko hari umuntu umwe canke babiri noba ngiye kugezaho ubu butumwa. Ndagusavye untege ugutwi, kandi wewe uriko wumviriza iki kiganiro ugire umugisha kandi Imana iguhezagire. Kandi nkwibutsa ko ibihe bihinduka, uyu munsi bishobora kuba ari bibi, ejo bikaba vyiza, ariko uko vyogenda uko ariko kose wewe uzukomeze wizere Imana, kuko Imana niyo mugenga w'ibihe, Imana niyo vyose. Reka dutangure n'uyu murongo uzoshobora kugukomeza mu gihe uzoba wumva ucitse intege, udendebukiwe, uzoba wumva uriko uraca mu bihe nawe utariko uratahura. Umurongo wa mbere ushobora kugufasha uri muri Zaburi ya 34 guhera ku murongo wa 18 kugeza ku murongo wa 19. Wonyemerera tugasoma. Haravuga ngo Uhoraho aba hafi y'abafise imitima imenetse, kandi akiza abafise imitima ijanjaguritse. Amarusho y'umugororotsi ni menshi, ariko ayamukiza yose. Uyu murongo ugufasha kumva ko naho bimeze nabi, naho ibintu bitameze neza, ariko Imana iri iruhande yawe canke Imana iri hafi yawe. Uzokumva umenga Imana yakwibagiye mu gihe uzoriko uraca mu bihe bitoroshe, uzifashishe uyu murongo kugira ngo ugusubizemwo imbaraga, kugira ngo ugusubizemwo inkomezi zo gukomeza guhatana no gukomeza kwizera. Nimba ukunze umurongo vuga ngo amen, canke ugende muri commentaire wandike amen. Umurongo wa kabiri wo kwifashisha mu gihe uriko uraca mu bihe bikomeye, ukagusubizamwo imbaraga, ugatuma wongera kumva icizere, ukongera ukagirira icizere Imana. Ubona ko abantu bose tuba dukwiye kuba mu ijambo ryayo kugira ngo dusubizemo inkomezi. Ni ijambo ryanditse hariya mu cete ca mbere Pawulo yandikiye abikorinto, igice c'icumi umurongo wa 13. Uyu murongo uravuga ngo nta cabagerageje kitari c'umuntu yoshobora kwihanganira, ariko Imana niyo yo kwizigirwa, ntizobakundira ko mugeragezwa n'ibiruta ivyo mushobora, ariko hamwe n'ikibagerageza izobacira icanzo kugira ngo mubone ingene mushobora kucihanganira. Uyu murongo Pawulo yawandikiye ishengero ry'abikorinto bariko baraca mu bihe bitoroshe, mu bihe vy'ibigeragezo, ariko yongera kubibutsa yuko Imana ishobora kubaha kwihangana, kuko mu buzima tubayemwo ibigeragezo bizokwamaho, ibigeragezo bizoza, ariko urakeneye ijambo ry'ihumure, urakeneye ikintu kiguhumuriza nk'umuntu yemera Imana, nk'umuntu yizera Imana. Rero uyu murongo nawe uzokwama ukwibutsa yuko nta catugerageje kitari c'umuntu yoshobora kwihanganira. Kandi ikindi naco, uyu murongo kubandanya musi uvuga ngo ariko hamwe n'ikibagerageza izobacira icanzo kugira ngo mubone ingene mushobora kucihanganira. Rero nimba uriko urasengera ibintu vyawe bitariko biracamwo, senga wifashishije uwo murongo, uvuge ngo Mana, ndabizi yuko ibigeragezo bizokwamaho, ariko hamwe n'ikingerageza uzoshobore kuncira icanzo kugira ngo mbone ingene nshobora kucihanganira, kuko ibintu vy'ibigeragezo mu buzima bwacu n'amasezo ni ibintu bigenda bikurana. Rero uyu murongo uzogufashe cane mu gusenga mu gihe wumva uriko uraca mu bihe utariko uratahura. Umurongo wa gatatu wo kwifashisha mu gihe uriko uraca mu bihe bitoroshe kugira ngo wongere ugusubizemwo imbaraga, wongere ukomere, ni umurongo dusanga hariya muri Zaburi ya 86 guhera ku murongo wa 6 kugeza ku murongo w'7. Aranditse ngo Uhoraho we, tegera ugutwi ugusenga kwanje, kumvirize ijwi ryo kwinginga kwanje. Ku munsi w'amarushwa
yanje nzokwambaza kuko uzonyishura. Uyu murongo werekana neza yuko mu gihe c'amarushwa canke mu gihe c'amagorwa ukwiye gusenga kandi Imana ugasenga uyizeye ko izokwishura. Urabona ko ku murongo w'indwi bavuga ngo ku munsi w'amarushwa yanje nzokwambaza kuko uzonyishura. Rero nimba uriko uraca mu bihe bitoroshe, nimba uriko uraca mu bihe bigoye, wifashishe uyu murongo. Uyu murongo uzogira ico ugufasha, uyu murongo uzogira imbaraga ugusubizamo nk'umuntu yizera Imana, nk'umuntu yizera ijambo ry'Imana. Uyu murongo uzogira ico ugufasha kuko aha mw'isi ibigerageza ni vyinshi kandi turakeneye ijambo ry'ihumure. Umurongo wa kane ushobora kwifashisha mu gihe uzoba uriko uraca mu bihe bitoroshe kandi umurongo ukakuzanira ihumure mu mutima wawe canke ukakuzanira gukomeza kwihangana. Uyu murongo wanditse hariya muri Yohana igice ca 16 ugera ku murongo wa 33. Ni Yesu ariko aravuga, yaravuze ngo mw'isi muri n'amarushwa ariko nimuhumure kuko jewe naranesheje isi. Uyu murongo uzokwama ukwibutsa ko nimba wizera Imana, nimba wizera Yesu, ico wica ico cose Yesu yatanze ihumure, aravuga ngo nimuhumure. Rero bantu b'Imana, nimba uriko uraca mu bihe bitoroshe, ugende usoma uyu murongo, uzogufasha buri munsi ivyo uzoba uriko uracamwo buri munsi, kuko uyu murongo uzoguha ikindi gicapo canke uzokuremamwo ikindi kintu, kuko mw'isi Imana irabizi muri n'amarushwa ariko duhumure yaranesheje isi. Umurongo uzogufasha cane aho uzoba uriko uraca mu bihe bitoroshe. Umurongo wa gatanu ari wongiye kurangiriza ko ikiganiro c'uno munsi ushobora kugufasha mu gihe uriko uraca mu bintu bitoroshe canke mu bihe bitakumereye neza. Uyu murongo uri hariya muri Zaburi igice ca 31 guhera ku murongo wa 14. Iverse niho iri. Iverse iravuga ngo ariko jeho ni wewe nizigiye uhoraho, naravuze nti ni wewe Mana yanje. Uyu murongo uzogufasha kongera kugarura icizere naho bizoba bimeze nabi. Niwo murongo uzoshobora kukumvisha neza yuko uko vyogenda uko ariko kose Imana ariyo Mana yawe kandi Imana ariyo wizigiye. Rero uyu murongo uzokongera ukurememwo icizere co kumva yuko hakiriho ubuzima. Rero nimba wakunze ikiganiro canke ubutumwa bwari ubwawe, ugende twandikire muri commentaire ushiremo utuntu tw'uturiro. Nanje sinzi impamvu nkoze iki kiganiro ko nahora nkora ku biganiro by'urukundo, ariko uyu munsi numvise no gukora iki kiganiro kandi nkakora kw'aya majambo. Mwakoze kumviriza iki kiganiro jewe wumva Roy Drift, kandi nimba ugejeje ikiganiro hano, Imana uguhezagire, umugisha w'Imana ubane nawe. Amen.